umva ukuri menya akamaro k'umucayicayi. Umucayicayi nico mu gifaransa bita citronnelle, ni cyatsi kimaze igihe kirekire ku isi, kikaba gifise ibyiza byinshi gishobora gufasha umuntu kuko kirengeje imyaka 500 ku isi gikoreshwa, kuburyo mu 1500 no kuduga iburaya ku mugabane w'iburaya bagikoresha cyane cyane mu gutegura ibintu abantu bisiga. Gisanzwe ari ni cyatsi gikoreshwa cyane muco bita extreme orient, no kuvuga mu bihugu byo muri Aziya yo mu bumanuko bushira ubuseruko nk'Ubushinwa, Ubuyapani n'ibindi bihugu. Kikaba naho nyene kihakoreshwa kandi kimaze igihe kirekire gikoreshwa muri ivyo bihugu. Abanyaburaya igihe baza muri Afrika baje muco bita colonisation, baje bakizanye bagikoresha cyane cyane mu bihugu vya Afrika yo mu burengero, kuko cyari gisanzwe kibafasha kwirinda inyonko fièvre, kandi kikabafasha cyane muri ivyo bice bikarigwa n'indwara ya malaria, le paludisme. Iki cyatsi cy'umucayicayi gifise ibintu nyamukuru bikigize bigitera kuba icyatsi gifasha umubiri wacu mu bihe bitandukanye. Ubwa mbere kirimo ivyo bita citrale ku bice 65 gushika ku 86 kwijana, kigagira ivyo bita myrcène, kikagira ivyo bita myrcène, kikagira n'ivyo bita geraniol, hakabamo n'ivyo bita acide folique, gifise vitamine yo mu mugwa B ya mbere, kikagira na vitamine yo mu mugwa B ya gatanu, kikagira n'ivyo bita sel minéraux canke ibyunyunyu. Murumva ko iki cyatsi kirimo ibintu byinshi bishobora gufasha umubiri wacu. Ico cyatsi rero gifasha umubiri mu bintu bikurikira. Ubwa mbere iyo umuntu agikoresha kirinda canke kikagwanya inkorora hamwe na malaria. Iyo umuntu akunda gukoresha ico cyatsi citwa umucayicayi canke citronnelle, kirinda inkorora hamwe na malaria. Ico ni cyambere. Cya kabiri, iyo umuntu akunda kugikoresha gishobora kuba kimwe mu kirinda inzira zinoza imfungurwa, byo bita voie digestive, no kuvuga ngo umuntu akunda kugira problème digestif, no kuvuga ibibazo mu bijanye no kunozwa kw'imfungurwa cyane cyane mu mushishito no mu mara. Iyo rero umuntu akunda gukoresha iki cyatsi ca citronnelle kiramufasha kikamurinda ivyo bibazo. Ikindi iki cyatsi ca citronnelle corohereza abakobwa n'abakenyezi bakija mu butinyanka, iyo bakunda kugikoresha bikabarinda kubabara canke ivyo bita douleur menstruelle. Ikindi corohereza amara yacu, nkuko twamaze kubivuga, gifasha mu nzira zo kunoza imfungurwa, ariko kandi corohereza amara yacu bigatuma amara yacu atagumbiza, umuntu ntagire constipation canke atibikamwo umucafu usigara kuvyo tuba twafunguye. Ikindi gifasha mu kwirinda grippe, gifasha mu kwirinda grippe nayo ni indwara ibigizwe n'ihuriro ry'ibicurane hamwe n'inkorora, rhume na toux. Iyo umuntu agwaye grippe birangwa no gukorora no kugira ibiseru canke ibicurane, bikarangwa no kugira rimwe na rimwe ubushuhe, intege nke, kumeneka umutwe kuri bamwe, kumva intege zaheze, byo nivyo bita grippe. Rero iyo umuntu akunda gukoresha umucayicayi urarwanya grippe, mbere uranagwanya inyonko, byo bita fièvre. Umucayicayi kandi urafasha ku bantu bafise igisukari, diabete, bitewe nuko ufise ivyo bita effet hypoglycemia, no kuvuga ufise ubushobozi bwo kugabanya isukari, biratuma urugero rw'isukari mu maraso rushobora kugabanuka ku baba bafise ikibazo c'indwara y'igisukari canke diabete. Ikindi ufasha abagwaye za ngwara zo mu makonyero, izo bita maladie articulaire. Iyo umuntu afise maladie articulaire, no kuvuga ingwara zifata muri articulation, umuntu agakunda kunywa cyo cyatsi c'umucayicayi kiramufasha cyane. Akandi kino cyatsi iyo ufashe amababi yacu yumye ukayaturira ahantu mu cumba hakunda kuba imibu canke insazi, kirirukana insazi canke imibu. Iyo umuntu rero agomba kwivura agikoresha gute? No gufata amababi yuzuye amashi, ugaheza ukayashira mu mazi yabize canke mu mazi ariko arabira, ugacufundikira ugacukura ku ziko, hanyuma bimaze iminota iri hagati ya 10 na 15 ugaheza ukaminina ukanywa agatasi kamwe mu gitondo akandi ku mugoroba.
canke ku bafise ikibazo cyo mu makonyero ahantu habarya ukagisekura hanyuma ukagisiritako ukabikora n'imiburiburi 5 ku munsi. Rero ngubwo uburyo umuntu ashobora kwifashisha ico catsi bita citronelle, kikaba gishobora gufasha umubiri wacu kiwuzanira ibyiza byinshi. Rero umuntu wese arashobora kugikoresha aho akibonye canke arashobora kirangira abandi nabo kikabafasha umva ukuri.